mu nyuma cyane tukubona uri muri team iraho sinzi ko ari wari manager kwa Meili the key house kwa Meili ntabwo nari manager ya nari muri staff nari muri staff nari ndahagaze nari nkirigi ya byagenze gute kugira ngo uveyo gatora ageze igihe nanje vuba ati reka nanje ntangure kariyere yanje ya ngo ari by'amafaranga oya ushaka gusanga nawe sinzi nyene nta birenze gusa n'ibyazi ndatazibana zidakumana amahembe igari nka kujya kwa Moni ya Frere naba muntu usanga ari abantu bari muri staff bakora ijoro n'umutaga ngo gasanga twakora ijoro n'umutaga ugasanga ubwo ugasanga mwakora heze nta kintu uri kurabona oya vraiment kuri ico twakora ijoro n'umutaga gusa harageze igihe tutumvikana kuko harageze igihe yinjiza cyane tugatoke yari njiza cyane ya wowe nawe ugasohora oya nuko hageze ko yinjija cyane rumva mu bisanzwe mutanguranye umuntu muri hasi uko aduga nawe utegereza kuduga ntaduga guma hasi we utegereza kuduga rero ikiringo kica kiragera ndamubwira ati je ndasezeye ari nziza cyane ari nziza cyane akaduga no ukaburi hasi abarinzi turafise akantu ko kwikunda gute uyeho n'umuntu yitaho cyane ijwi ryiwe ari muri studio yarakunda risohoke rimeze neza n'umuntu yashiramo energy nyinshi ari muri studio nico kintu abandi baniga nabo bavuga yarafise amahirwe menshi yo kumuririmbya komeye cyane umuririmbyi mu gihugu cy'u Burundi no hanze mugabo kwera cyabuje kumwica ubunebwe Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Tukumena Ox. Ndakuramukije. Ndaramukije nawe. Meze neza. Ndashima hora. Meze neza cyane. Akavuga. N'umwana mwiza. Cyane gose. Nta kwisondeka. Ibaze cyo kinzi. Mu nyuma cyane tukubona uri muri team iraho. Sinzi ko ari wari manager. Kwa Meili. The key house. Kwa Meili ntabwo nari manager ya nari muri staff nari muri staff nari ndahagaze nari nkirigi ya byagenze gute kugira ngo uveyo gatora muri staff kandi ubwambiye mwatubwira ko ari forever and ever kintu kiraba forever and ever mugabo urazi hariho n'urupfu kandi hariho n'ijuru rero ntibyakunze ko mbandanya kuko umwanya waciye ugera kira kintu gifite umwanya wacu harageze igihe nanje vuba ati reka nanje ntangure kariyere yanje ya ngo ari by'amafaranga oya ushaka gusanga nawe sinzi nyene nta birenze gusa n'ibyazi ndatazibana zidakumana amahembe byaranse tu bon harageze umwanya mvuga ati reka nanje ndahevye nanje ntangure ivyo wanje bivanye aho ari kugira hariho numva igihe ukorana n'umwete ugasanga kuruhira ubusa kuruhura ubusa ntikibaho kuko resite y'ujya muntu ntawe watacu uri kuraronka mugabo ukabona icyo uri kurakora kiko kiruhuka oya igari nka kujya kwa Moni ya Frere naba muntu usanga ari abantu bari muri staff bakora ijoro n'umutaga ngo ugasanga mwakora heze nta kintu uri kurabona oya vraiment kuri ico twakora ijoro n'umutaga gusa harageze igihe tutumvikana kuko harageze igihe yinjiza cyane tugatoke yari njiza cyane ya wowe nawe ugasohora oya nuko hageze ko yinjija cyane rumva mu bisanzwe mutanguranye umuntu muri hasi uko aduga nawe utegereza kuduga ntaduga guma hasi we utegereza kuduga rero ikiringo kica kiragera ndamubwira ati je ndasezeye ari nziza cyane ari nziza cyane akaduga no ukaburi hasi ariko kwikunda abarinzi turafise akantu ko kwikunda gute abarinzi turafise akantu ko kwikunda tugume tubona ko ari twebwe turi imbere ibi nabikoze byagenze ariko mwabanye neza da kivuye nk'uto tuntu twagenda turaca mu ruhande tutagenze n'ibintu byo kwinjiza urumva twabanye neza nakubwira ntazibana zitakumana amahembe ya byayemeze gute muri rusange cyagiye muri rya staff gatora imana hari experience zibiri bakuyemo byaremeze neza kuko apart ko hari ico yigira kuri jewe na general kinya cyane kuri mira guhamanga ati ndagiye abafidori ariko n'abasanga n'abafidori iminsi yose ariyo muri muvuga ngo kira ubugaye ngo n'urufunguruzo
Musanzwe Meili siwe yaduhamagaye. Meili n'umujournaliste yarasanzwe atuzi ivyo dukora. Aramutuzanira. Donc catumubwira kuko twa dufise dukora. Tumubwira ati projet ziwawe shira hariya. Tangure projet sasha, imiziki mishasha. Dufashanye twese kuko umutwe umwe nkwigira inama. Arivyo twabonye mu minsi birengana ku mbuga kuri wo. Sadbi n'umuvyeyi kuri jewe ikintu nabambwira abantu pana vya bindi bimwe vyo ko ari abantu uzamwa ngo umuvyeyi oyaha ega nakiruke ari umuvyeyi kuri Vizo oya ico kintu ni kucemanga kuko Sadbi n'umuvyeyi w'umuziki niyo mpamvu ko ari umuvyeyi n'umuvyeyi w'umuziki w'Uburundi kuko ikintu cyose akora ni cigwa kuri jewe rero umuntu amicigwa kuri jewe aba ari umwigisha aba ari umuvyeyi kuko cyose akora ndagikuramwe impanuro nkagikuramwe icigo urumva nivyo mpamvu ndamwitwa ko ari umuvyeyi w'umuziki w'Uburundi nahatsitara wo kuramwe icigwa aje nkuramwe icigwa uwundi akuramwe icigwa rero kuri jewe Sadbi ndafata ko ari umuvyeyi w'umuziki w'Uburundi apana wawe umuziki w'Uburundi muri rusange nanje nimba ndumuririmbyi urumva no muvyeyi kujya Fiza ari mu legend Sadbi n'umuvyeyi w'umuziki w'Uburundi so nkeka mubwira abakunzi b'ikiganiro open mic n'abakunzi ba Freedom abakunzi ba Ox akajambo nubwira abakunzi ba open mic nuko bobandanya bashigikira impano nyinshi zifise mu Burundi kuko impano zari ni nyinshi cyane gose nizo gufasha nazo ni sawa bikarangira umwaka wose udahembwe bakakwiza ni fresh byose gusujya mwana manini mwiza nta mpamvu yo kutamufasha cyane gose umwana wa Meili Meili kimwishe n'umunebwe oya mwari timu benshi hari wewe hari Freedom mwashika kuva ngo batanu ikintu nakuyeho n'umuntu yitaho cyane ijwi ryiwe ari muri studio yarakunda risohoke rimeze neza n'umuntu yashiramo energy nyinshi ari muri studio nico kintu abandi banigana bo bavuga yarafise amahirwe menshi yo kuba umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi no hanze mugabo kwera icyaje kumwica umunebwe akarakora aguma sohora bashimira abakunzi b'umuziki w'u Burundi nako boguma berekana urukundo ku banyamwuga babo babashigikire bakunda ivyabo kandi bamenye no kuvuga ukuri